anya n'intuzeya na nshobora gutandukanya ni y'ububeshi canke y'ukuri. Murabona ibigira neza sinka bya indire byo mu mafone usanga ahantu haboneka amengo n'ubuntu bagutereye ko canke iki. Ari bashobora guhindura ibintu byinshi cyane gose intuzeya iba yakuzaniye. Ya rero reka twumve, reka tuyibwire ubu naho itwambike ikositime y'ubururu. Nawe nyene dusubira hahanda imbere ya please abahanditse ngo ask anything, uca wandika ni cacongereza nyene gisanzwe ukoresha. Tuyibwire itwambike costume. Nariko ndavuga ati tuyibwire itwambike costume y'ubururu. Hamwe n'agakorovati gatukura. Ni ukuvuga we uyibwira ivyo ushaka byose, ivyo ushaka ko ikugirira. Hanyuma kandi uri kurayibaza kugira ugihe ibintu biciye mu muco, urongera kaka kantu uti don't change my face kugira ngo isura yawe ntiyonone wewe ikora ivyo uba wayisavye. Nje ndakongera ko nti don't change my face. Eka rero tuyihe nayo nyene turabe ko iza kubidukorera. Turindira ibirikira icreatinga. Sorry. Ibi rero murabona ubwenge bukorano burashobora gufasha kwihutisha ibintu, kuko nkaha dufate nk'ubukeneye nk'ifoto yo kuri mariage urashobora kwibaza uti koti ndayikura he, mu gihe muri uwo mwanya dufate ntibaraheza kuyisona, ntayo nturi hafi yayo canke nta bushobozi ufise. Rero ugakoresha ubu bwenge invitation yawe igasa neza bitagutwara amahera menshi canke ngo bigutwara uburyo. Ego nivyo abantu barabikora mu ma studio mugabo usanga baguciye amahera menshi yo kubikoresha. Murabona nkaha murabona iyi foto yacu ayikoze rero nk'ari nk'ubukwe ngomba kugira canke ikindi kintu nko kuri karanga muntu. Murabona noca ndayikoresha bitanzimvye canke ngo bintware uburyo bwishi. Rero akana kantu gatoya mu vyo ubu bwenge buhangano bushobora gukora, ni nko ushobora kuyibwira ikahindura hari inyuma akare na kantu gatoya mu byo ushobora gukora. Aho mbere ubu una leta ibihugu byabihagurukiye bagiye kuza barayigisha no mu mashure, kuko murabona ni nk'aba ari umufasha canke umuntu wagufasha mu bintu by'akazi, mu bintu by'iki, ibintu ushobora by'ubuzima bwa misi yose. Rero nko mu bihugu biteye imbere ahandi ho barabikoresha cyane gose, atari mwibi bintu byo gukora amafoto canke iki, kuko akanavuga ni nk'akantu nyene gatoya gose mugana ko kagize ico kamaze, ugasanga biriko biratanga umusaruro. Rero no mu Burundi naho nabonye batasigaye inyuma, hari namperuka kuba aho mbere ishobora no gufasha mu vy'uburimyi, navuga mu vy'inganda, mu bintu vyinshi cyane gose, kuko murabona ni nk'umuntu, kuko yibwiye uti nyambika marinette ikabikora, ni nkuko kandi wona yibwira uti nko nayibwira gute bashe, nko nayibwira uti nyandikira raporo, nyandikira icegeranyo kivuga kwibi kabikwandikira, canke ukayibaza uti mbwira ukuntu barima itomati, mbwira urugero bashira mu gumwavu, ikabigufasha. Rero murabona artificial intelligence ni ikintu ciza cyane gose kicaje korosha ubuzima canke se kugira gute navuga gufasha abantu mu iterambere, mu kubandanya
borosha ubuzima. Ego nabemereye rero yuko kubatumva cyangwa kubatazi icongereza nabo nyene hari uburyo boyikoresha kuko murabona biracari mu ndimi z'abazungu. Rero uti woyikoresha gute? Reka dusubire inyuma canke reka tugume ngaha nyene ntangure iyindi chat nshasha. No kuvuga ubwa mbere na mbere atantuze yuzi dufata izi ndimi z'amahanga utazizi Igifaransa canke Icongereza canke n'izindi zizizwi cyane gose dufata uzi nk'Ikirundi conyene naho nyine urashobora kuyikoresha bikagenda neza. Sinzi kuntuze reka turabe dukoresheje Ikirundi gusa yuko naho igitahura. Tubanza dushiremo nk'ifoto, dushiremo ya foto nyene yacu. Ushiramo ifoto nayiberetse turabe dukoresheje Ikirundi mugabo usanga itavyumva neza. Reka turabe ndabwire nti nyambika inkofero. Reka turabe yuko iza kuvyumva. Mugabo sinizera yuko ivyumva neza. Reka turabe. Mugabo kandi n'ikinyarwanda kiramaze kuja mu ndimi zizwi. Hari igihe usanga ivyumva kumbura atari amatero magoye canke y'amajambo usanga atari academique, ikumbura arayo mu kibano ukoresheje imvugo yumvikana ari igihe bavyumva bakayigukorera. Reka turabe ifoto baduha. Ari no kuri bantu batazi izi ndimi z'amahanga Igifaransa canke Icongereza. Ibi rero na karero gatoya nimubwire ngo nivyo ngishoboye gukora vyonyene. Ni vyinshi cyane gose zogenda tubicishako buruko akanya kabonetse canke se hagize ico tubona kiba gikenewe. Reka turabe ifoto iduhaye. Murabona naho nyene urashobora kuyikoresha. Murabona yuko ya nkofero iciyiza mbwa yanditse ko nyambika. Rero urashobora kuba udakeneye ibi bya nyambika ariko yuko bizoba vyanditseko. Urabona rero Ikirundi ntikiratahurwa neza cyane gose. Ega inkofero yagitahuye mu gihe bya nyambika navyo twayisavye. Reka renda bereke abakoresha izindi ndimi ico boca aho boca baca. Rero nihagera yuko ushiramo ngaha amajambo uzoca ubanza uze ino subire kuri Google. Uzobanza uve ari nko ku iphone uce urondera aya majambo kunyene bimeze. Uzokwandika muti Google byo ndazi murazi uko bavyandika. Google Translate ngibi ngaha biciye byizana Google Translate ngira murabibona. Uzoca usonda rero kuri ntuza ya mbere itangura canke ya kabiri zose nico kimwe. Reka tuje kuri ya kabiri Google Translate uko uzokwandika. Murabona bisaba umwanya ariko hanyuma uzocuza ngaha hirya banze sonde kwa akantu kamanuka. Ani ku mashini mugano kuntuza nico kimwe ku iphone habara akantu kamanuka kagacumu. Sonde kucuzuhige ico